nongeye gukengurukira Imana mushobora vyose yo yashoboye kubana natwe mu mwaka uheze w'2021 tukaba dusubiye gushika uyu munsi igenekerezo rya 29 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2022 abagumyabanga twese eka n'abashinga ntahe mbona ngaha subiye guhikaze baserukira umugambwe w'abadasigana iporona abaserukira APDR nabo biyumve ko turi kumwe uyu munsi kandi nsaba abagumyabanga mwese mu bampera amashi. Mbanje kubipfuriza umwaka mushasha, umwaka w'2022, umwaka witiriwe umwaka w'uburimyi mu gihugu ciza cacu c'u Burundi. Tukaba tubasaba mwebwe mwese bagumyabanga barundi bene wacu ko mwouronkamwo amagara meza, mukawuronkamwo amahoro n'amahonda, ukaba mu mwaka w'amata n'ubuki. Nkengurukira mwebwe mwese mwashoboye kwitaba ibi birori bibereye ngaha muri komine Kayokwe, aho turamutse tuje gutera iteka ibi birori vyo kwinjiza abagumyabanga bashasha nk'uko umunyamabanga w'umugambwe mwiza CNDD-FDD nga muri komine Kayokwe yaje kubidushikiriza. Imbere rero yuko tuja kwico kigabane mu nkundire bubahwa mwese umwe wese mucubahira Imana yamuhaye bagumyabanga bakenyera rugamba, twibukanye bikuru bikuru biranga umugambwe wacu CNDD-FDD. Abagumyabanga bashasha bagomba twakire, bagomba binjiremwo. N'umugambwe washize Imana imbere. Imana niyo ifise ikibanza ca mbere mu mugambwe CNDD-FDD. Nukuvuga yuko umugumyabanga wese uwinje mu mugambwe wese CNDD-FDD azi ko Imana ariyo ifise ikibanza ca mbere. Kandi turazi yuko yitabiyo Mana umugambwe CNDD-FDD washize imbere si uburi ku butegetsi, kuko nkuko mubizi ijambo ry'Imana ribivuga ukuganza kose kuva kuki, kuva ku Mana. Ari naco gituma umugambwe CNDD-FDD kuva mu mwaka wa 2005 gushika mu uyu mwaka turimwo ariwo uramutswa iki gihugu c'u Burundi. Waraciye mu bihose vyinshi ariko ikiganza c'Imana twagiye turakibona. Nkaba nagoma ndabasabe tubaze dukomera Imana amashi menshi yo yabanye n'abagumyabanga ikabana n'umugambwe mwiza wacu CNDD-FDD. Nkuko twabivuze uyu mwaka wa 2022 leta y'u Burundi, leta nkozi, leta mvyeyi yataziriye yuko uyu mwaka wa 2022 ari umwaka w'uburimyi. Muri bikuru bikuru mu ngingo nkuru ngenderwako z'umugambwe CNDD-FDD turemera yuko iterambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera rikagira gute rikamugarukako. Ijambo ry'Imana rivuga riti udakora ntagire gute ntakarye. Nico gituma abagumyabanga bakenyera rugamba barundi mwese muri ko murankurikira nagomba nsubire ndabahimirize yuko twese dutegerezwa gukura amaboko mu mpuzu kugira ngo twese tuje ku kivi, ikivi c'iterambere, kugira ngo dushobore guteza imbere igihugu cacu, dusubire duhindure iyi si Imana yaduhaye. Ni mwiyo ntumbero naguma nsabe abagumyabanga mwese, abakenyera rugamba, imbonera kure, abahumure,
yuko uyu mwaka w'uburimyi abagumyabanga muteza gufata iyambere mu gushigikira leta mvyeyi, leta nkozi, kugira ngo tuduze umwimbu biciye mu makoperative atandukanye ari ngaha mu ntara nziza ya Mwaro. Turakengurukira kandi leta mvyeyi, leta nkozi, na mwebwe bagumyabanga ndongozi wo mu ntara nziza ya Mwaro mwafashe iyambere, na cyane cyane ko mukahise kabishe kaci iki gihugu cyacu Burundi, intara ya Mwaro itasigaye inyuma, aho itunga rusangi ry'igihugu ryari ryaragiye mu minwe y'abantu. Intara ya Mwaro rero nayo ikaba itasigaye inyuma. Igihe twari muri komine Rusaka, twarasemereye turaje imbere y'abagumyabanga bava mu ntara ya Mwaro muri rusange, na cyane cyane komine Rusaka na komine Ndava, kugira ngo dushobore kwerekana amatongo yagiye yanyazwe n'abarundi, amatongo itunga rusangi. Tukaba dukengurukiye leta mvyeyi, leta nkozi yavyumvise, aho mwizo komine zibiri, komine Ndava na komine Rusaka, leta iheruka kugarukana mu minwe yayo amahegitari arenga 250. Nkaba nagomba ndabasaba abagumyabanga bakinyarugamba mukomera amashi menshi iyo leta twitoreye, leta mvyeyi, leta nkozi. Ni mwiyo ntumbero nagomba nsubire ntera kamo mugumyabanga, mukenyera rugamba, mbonera kure, mwebwe mwese barundi munkurikirana, muzi yuko mwanyazi vya leta mwobisubiza. Niko kamo nyene icubahiro wacu w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye yama ariko aradutera yuko ivyari magera vyagize gute, vyageruwe. Ufise ibitari vy'iwe vya leta nagire gute, nasubize. Buca dutunga agatoke amatongo yo muri Gisozi nayo yanyazwe. Buca dutunga agatoke amatongo yo mu Bisoro n'ahandi. Ivya leta nibigire gute, nibisubizwe. Ayo matongo rero yasubijwe, yamaze kugaruka mu minwe ya leta. Ico tubasaba mwebwe ndongozi muri ngaha, abari mu ntwaro, ico twobasaba nuko muyatunganya ku neza y'abarundi, mukuyahereza amakoperative y'iterambere y'uburimyi, ubworozi, kugira ngo ashobore kuyahingura. Narirya abo bose bari barayanyaze kwayo matongo ataco bayakoresha. Nkasaba rero bagumyabanga muri ngaha, Imana yateye iteka kurongora iki gihugu, na cyane cyane ngaha mu ntara nziza ya Mwaro. Icivugo cacu nuko intara ya Mwaro mw'uyu mwaka wa 2022 ibi ya mbere mu bijanye n'uburimyi. Murankundiye bagumyabanga, kugira ngo dushobore kuba abambere mu ntara ya Mwaro. Ndabasaba mwebwe ndongozi muri ngaha z'abagumyabanga, abaje abitavye ibi birori n'abatavyitavye, mubabwire yuko indongozi zose
zitegerezwa gufata iyambere kugira ngo dushobore gushikana icivugo c'uyu mwaka, intumbero y'uyu mwaka, uburimyi ko aribwo buteza kuja imbere, kugira ngo intara yacu ya Mwaro, intara yanyu ya Mwaro nsanzwe mbere y'umuhetsi ibe iyambere mu gihugu. Nuko indongozi zose, zaba izo mu ntwara, zaba izo mu mugambwe, mu makomine atandukanye, arimwe muteza gufata iyambere mw'ivyo bijanye n'uburimyi n'ubworozi, gushigikira amakoperative. Aha twahora tugenda dutembera mu komine yose atandukanye y'intara ya Mwaro, tugasanga n'imisozi itarimye n'amatongo ya leta abantu bari barihagiye. Uyu munsi rero ico dushaka nuko ayo matongo y'imisozi yuzuye ishinge tuyabona, iyi misozi yose yuzuye ibitegwa. Imana yarabateye iteka mu intara ya Mwaro, imvura igwa neza, nta ruzuba ruriho nko mu ntara ya Kirundo. Nico gituma rero ugo rugamba nshaka yuko abari jewe mba komanda wago. Je ngiye kuba komanda wago ngaha mu ntara ya Mwaro, nze ndaba indongozi, jewe mva mu ntara ya Kirundo, nzoba komanda nawe atari cegera ca komanda. Twarabivuze mu mugambwe CNDD-FDD, dukeneye indongozi zikunda abene gihugu, dukeneye indongozi ziba abavyeyi b'abene gihugu, dukeneye indongozi ziba urumuri rw'abene gihugu, dukeneye indongozi zitangira abene gihugu. Indongozi zemeye ko tugiye kugo rugamba twese hamwe tuba bambere bakiriza intoki. Nabonye ko ari sawa, mambo sawa. Kandi inkware zisezeranira hehe? Mu Masesa. Twipfuza yuko buri komine itaja munsi y'ihegitari 50 z'akarorero, zirimwe ibitegwa bimeze neza, kuko amatongo ariho. Dukeneye mu vy'ukuri abagumyabanga, abakenyera rugamba, imbonera kure baje kudufasha urugamba rwo kugwanya ubukene, kuko twaramaze kutahura yuko umwansi w'Uburundi atawunda ari ubukene. Nukuvuga yuko tugwanije ubukene, ibi vyose abarundi bapfa twarabonye imvo n'imvano yavyo ni ubukene. N'abarundi barayamaze ngo harari iki, harari inziko akavyuka iki, ugwanko. Nico gituma tubasaba mwese bagumyabanga, barundi bene wacu, yuko mwese mwoza tugafashanya ugo rugamba rwo kugwanya ubukene. Dushigikirira amakoperative ari ku mitumba itandukanye igize intara ya Mwaro, dufashanye kungurana ivyiyumviro, kandi icivugo cacu nuko twese turi kumwe bigira gute? Bishoboka. Turi kumwe twese birashoboka. Hamwe n'ivyo rero turakengurutse ukuntu indongozi z'umugambwe CNDD-FDD zikora ijoro n'umurango kugira ngo ikibanza zatahukanye mu matora ya 2020 ca 16 bashobore kuza imbere y'ikibanza ca 10. Niko umunyamabanga w'umugambwe mu ntara yabivuze. Mugabo jewe nk'umuhetsi w'iyi ntara nifuza yuko intara ya Mwaro ija mu ntara zitanu za mbere mu matora ya 2025. Kandi birashoboka, nta na kimwe kidashoboka. Turi kumwe n'Imana vyose bigira gute? Birashoboka. Rero ndabasaba yuko iyo ntumbero yo kuba bambere mu burimyi
no kuba imbere muri batanu ba mbere mu matora yo 2025. Iyo niyo ntumbero twihaye kandi tugomba gufashanya kugira ngo bishoboke. Turakenguruka ingene abanyamabanga b'umugambwe CNDD-FDD mu makomine atandukanye bari ku kivi. Intumbero nihaye nk'umuhetsi w'iyi ntara, nipfuza yuko mu matora yo 2025 barantunga muri komine Kayokwe bama babaye aba gatatu. Mugabo je nipfuza yuko ikomine ya Gisozi izoba iyambere mu matora y'ibihumbi 2025. Nipfuza ko ikomine igira kabiri iba ikomine ya Rusaka. Igituma izo komine zigiye imbere ari zibiri, nukuvuga yuko intara ya Mwaro ibamaze kuba muri zitanu za kangahe za mbere mu gihugu. CNDD-FDD ramba, CNDD-FDD ganza, igihugu cacu. Iyo niyo ndoto yanje kandi ntaco ntazokora kugira tuyishikeko. Je Imana yaranyeretse yuko mu kwezi kwa gatatu tuzosubira Igisozi kandi tuzoja munsi y'1,500. Kandi Imana yo mwijuru nico cabona. Mu Rusaka bariko baritunganya. Twaravuganye vyose, amastrategy yose twarayavuganye. Amatongo yaratubereye intambamye, mambo kwisha. Hasigaye rero tucape kazi bwana. Nta kindi kibuze. Murabezi igituma akajede k'umugambwe CNDD-FDD ico bapfana murakizi nikijya nyene nico twifuza, sivyo? Rero ndabasavye indongozi yuko ugo rugamba tworufashanya, hanyuma tugahanahana ivyiyumviro kugira ngo iyi ntara ya Mwaro dushobore kuyihindura. Rero bagumyabanga bashasha, mwumvise imigabo n'imigambi yo mugambwe CNDD-FDD, ari nayo mwagomwe kugira ngo mushobore gusaba kwinjira mu mugambwe CNDD-FDD. Nagomba sabirira abandi bagumyabanga kugira ngo abagumyabanga bashasha mubakirana ugweze n'abarundi bene wacu, kandi bose ntibavyumvira rimwe. Namwebwe muri ngaha ntimwaziye rimwe. Mu nkundire rero tubakirana ugweze, tubashire muri wa muryango w'abagumyabanga. Abagumyabanga bakunda Imana, abagumyabanga bakunda ibikorwa, abagumyabanga barangwa n'urukundo, abagumyabanga banka abantu b'inzigo n'ishari. Ndaza abagumyabanga b'Imwaro ivy'inzigo n'ishari barabihevye, sivyo? Inzigo n'ishari ni bibi, kandi abantu bagira inzigo n'ishari abenshi usanga arabanebwe, usanga ari babandi bamakumarigara, usanga ari babandi bariko bararaba abakozi ujya anya mbe kubera ikirirwa ari rukanka asura inkungugu ariko arakora. Mugabo gacu usanga umwe ari kwirigara ariko aracunga uwo yejeje ibiraya arara mu murima wiwe. Abo rero nibo tuterekwa mu mugambwe CNDD-FDD. Mugumyabanga uri ngaha uzi kuri kinebwe, wewe mugumyabanga mushasha tugomba twakire, utaje ku rugamba rwo kugwanya ubukene, rwo gukura amaboko mu mpuzu kugira ngo twiteze imbere. No gusaba yuko wobura bangiriye kuko arakaranga mutima k'umugambwe CNDD-FDD uzoba utaragatahura katarakunyura. Twaramaze gutahura
ico twipfuza abanyamwaro bose batunze, bafise ivyo bafungura, bafise n'ingodo zuzuye amafaranga. Sivyo gabanyamwaro? CNDD-FDD ramba, CNDD-FDD komera. Mvuze amafaranga murayazi kunsumvya, murazi akamaro kayo kunsumvya. Nakuze bambarira ati abanyamwaro ntaco no kwirirwa ndavuga. Mbwira bumva abakeneye yuko umufuko wose ugira ingodo bakiritse. Nta numwe adashobora kureka gukiriza, ndabizi. Nanje rero narabaye umunyamwaro, nzobereka ingene amafaranga yuzura iki ingodo. CNDD-FDD ramba, CNDD-FDD ganza. Iyo niyo ntumbero nyamukuru y'umugambwe CNDD-FDD, kugira ngo igihugu Imana yaza umugambwe CNDD-FDD gishobore gutera imbere, ishobore kugihindura. Ni naco gituma abarundi bose bahurumbira umugambwe CNDD-FDD kubera imigabo n'imigambi myiza ufitiye iki gihugu cacu c'u Burundi. Ikindi nagomba ndabasabe, ivyo vyose, iyo migambi yose y'iterambere nishobora gukunda amahoro n'umutekano mu ntara ya Mwaro bidatsimbataye.